bw'ijuru ninde? Iyo babaza wowe kumbure wari guca wishura uti ni Bikira Mariya kubera ari we yabyaye Imana ntawoza muruta. Yezu wese uko yishuye yahamagaye akana gatoyi agashyira hagati yabo ati nukuri ndabibabwiye mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Uzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana niwe asumba abandi mu bwami bw'ijuru. None uzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana ninde? Ni wenye wicishije bugufi akamera nk'ako kana ni wenye, kuko abandi bose ntibicishije bugufi ngo bamere nk'ako kana. Abandi ahubwo bari batoyi gose barakura baba nk'ako kana, kuko batanguye ari rigi mbere ari urubuto barakura, bo bagiye barakura. Nako kana aberetse kagiye karakura kuko ni kamwe kanganuko, ariko we yari yuzuye ijuru n'isi mbere abirengeye aricisha bugufi abakabuto abakana. Uyo niwe, nta wundi yicishije bugufi akamera nk'ako kana atari Yezu. Niwe mbere avuga igihe yabaza abigishwa ngo mwagiye kuraba iki mu gahinga, mwagiye kuraba iki. Umuhanuzi ati nukuri ndabibabwiye mu bana b'abantu nta n'umwe angana na Yohana Batista, ariko umuto mu bwami bw'ijuru aramuruta. Uyo niwe, kuko nta wundi muntu n'umwe yigeze yigira muto nk'uko Yezu Kristo yabishitseko, kandi n'ubu turavyibonera. Rindira mu kanya urabe ibintu Yezu agira birarengeye ubwenge. Iyo wumva ngo wowe uricisha bugufi two gushira mu gipfunsi, ariko Yezu we turamushira mu gipfunsi. Yego turamushira mu gipfunsi, akemera kuja mu gipfunsi. Iyo wumva we ngo uricisha bugufi mu kanwe wanje wo kwigwayo, ariko Yezu arahakwigwa. Nico gituma iri jambo Yezu avuze kirakomeye. Ndabibabwiye mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi. Data wo mw'ijuru rero yashatse abana, yashatse kwibyarira abana kugira ngo twereke icyo yashatse ko tumubera abana. Yarungitse rero umwana wiwe w'ikinege kugira ngo yigire muto atwereka atyo icyo Data wo mw'ijuru yashatse abana. Ijambo ry'Imana rero ry'uno munsi nico ridutumiriye bavukana tuba abana apana abana b'isi, apana abana bo kwandi muri go canke baruri mu ziko, mugabo abana b'Imana. Umwana w'Imana nawe no kuvuga yagenewe ubwami bw'Imana arangwa n'iki? Novuga abarangwa ni ikintu ca mbere no kuba umwana, tout simplement kwibera umwana. Kwibera umwana nico gituma twinjira mu bwami bw'ijuru, kuko Yezu avuze ngo mudahindutse. Ntiyavuze ngo mudahindutse ngo muhebe ibicumuro, mudahindutse ngo muhebe kwiba, mudahindutse ngo mube nk'umwana. Ico Imana idusaba nico, ico nico kizodukiza, nico kizotwinjiza mu bwami bw'ijuru, kuba nk'umwana. Kuba nk'umwana naho aha turashobora gufata muri ijambo ry'Imana ry'uno munsi ibintu bibiri tout simplement. Icambere kuba nk'umwana no kwemera ko Imana itugaburira. Imana ibwiye Ezekiel ngo umwana w'umuntu akira ico ngira nguhe, weho mwana w'umuntu tega amatwi iryo nkubwira, ntube ikigaba nk'ubwo bwoko bw'ibigaba. Arambura ukuboko ampereza umuzingo w'igitabo,
arakinzingururira imbere, kandi cyari cyanditswe imbere n'inyuma, indirimbo z'intimba, amaborogo n'iminiho. Araheza ambwira ati, mwana w'umuntu, nubanza urye iki gitabo, uheze ugende gushikiriza ijambo umuryango w'Isirayeli. Mwana w'umuntu, hembuka uhage mu kurya iki gitabo nguhaye. Ngiki cya mbere Imana yiteze ku mwana, nuko yemera kwimugaburira. Data icyo nyiteze ku bwa mbere nuko nemera kwangaburira, mbere ngashima ko ari wangaburira, mbere nkemeza nka Yezu uyo mwana wayo. Umuntu ntatungwa n'indya gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kwemera kw'Imana ingaburira bisigura iki? Mu by'ukuri bisigura kwemera ko ukubaho kwanje nganzwa n'Imana ari ingabe ikanganza, nkazera byose kuri yo. Accepter la dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Ukuba umwana nicyo cya mbere bisigura. Accepter une totale dépendance vis-à-vis de Dieu, mais une dépendance confiante. Kwemera ko jewe nganzwa n'Imana mu kubaho kwanje kose, kandi ibyo nkabibamo mu mwizero. Jewe ndi ntunzwe n'Imana, jewe ndi ndagiwe n'Imana, jewe ndi niyimbeshaho, jewe ndi niyindabira. Kwemera kuba umwana agaburirwa n'Imana, yambikwa n'Imana, abeshwaho n'Imana. Kwemera icyo ni kuba umwana. Ibyo rero ntimwibaze ngo biroroshe, kuko umuntu aguma ashaka kwimenya, kwigwanako, kwihagararako, kwiburanira, mbere no kwiyemeza. Niyo bamugiriye ibintu ati oya bongaya, reka nanjye ndamwereke ko ndya nkarabye, ukuravye ntumurabagira ngo ntugire amaso. Ariko umwana wewe nta na kimwe agira cyo kwigwanako, cyo kwigwanira, cyo kwiburanira. Umwana azera byose ku muvyeyi. Niyo bamugiriye nabi ariruka akaja kuririra umuvyeyi. Umwana mudahindutse ngo mwe nk'abana batoya. Yezu kandi nawe nuko. Na Petero yashatse kumugwanira muri wa murima Getsemani, yaciye amubwira ngo subiza inkota yawe mu bwubati. Ushaka ndeke kunywa ikarisi data yampaye? N'umwana, n'umwana. Yezu n'umwana, muri byose n'umwana, byose abizera kuri se. Niyo bamututse, niyo bamutyekeje ngo mbe wewe wifata kuri iki? Jewe hako nokwinina hazi nazwa ryanje ntacyo byo wari maze. Data ni waninahaza. Byose abizera ku Mana. Bamututse, bamucengeje, baje kumufata, byose Yezu abirindiye, abizera ku Mana. Nguyu mwana kandi yaje kutwigisha gutyo kuba abana, mudahindutse ngo mube nk'abana batoya. Icya kabiri kiranga umwana ni ukwanka kuba ikigaba, kwirinda ubugaba. Ntube ikigaba nk'ubwo bwoko bw'ibigaba. Ubwo bwoko bw'ibigaba rero uyu yoba ari wewe, none yoba ari jewe, ariko ni bande kandi ubu ubwoko bw'ibigaba. Ubwo bwoko bw'ibigaba rero bafungura iyindi mfunguko itari y'Imana. Aha rero mbanze ndababaze, nukuri umwe wese ntanyishura mugabo yihinyisha. Ivyiyumviro ugenderako ubivoma mu ijambo ry'Imana canke muri indi soko. Ivyiyumviro ugenderako ubivoma
amajambo uvuga uyavoma, kuko hari uvoma mu mugambwe munaka ivyiyumviro vyiwe agenderako n'ivyo, kiretse yari mw'isengero. Ari mw'isengero ni ivy'Imana, mugabo asohotse umupatiri yagiye mw'isengero arigisha abantu ingene bosangira n'ingene bosabikanya. Ahejeje kwigisha umukristu acaraza ahura na patiri agiye kunywa icayi. Patiri, narinje ngo dusangire. Kubera iki? None mw'isengero ntavuze ko duteza gusangira na bene wacu? Oya, ndakavuga hariya mu mihana. Ndakavuga hariya mu mihana. Ku magi ya patiri, oya. Turi mw'isengero hariho ibyo tuhavugira, mugabo dusohotse ivyiyumviro tugenderako, ivyiyumviro ubwo nivyo nyene vy'ico gitabo twafunguye. Akira ufungure, mwana w'umuntu, uhembuke, uhage mu kurya iki gitabo, hanyuma ugende ushikiriza ijambo umuryango wose w'Isirayeli. Ugende ushikiriza ijambo umuryango wose w'Isirayeli. Amajambo nshikiriza, amajambo amva mu kanwa, iyo ndi umwana aza ari ya majambo ya ca kizingo nariye. Iyo naho ndi kigaba, amajambo nariye asigara, nkaja gushikiriza yandi majambo. N'uwumvise ayo mvuga akumva yuko ntari umwana w'Imana, ahubwo ndi muri ubwo bwoko bw'ibigaba. Nico gituma uyu munsi ari vyiza ko dusaba umukama ngo aduhe inema yo kwigana uyo mwana yerekanye ati uwakiriye akana nkaka ni jewe wabafashe neza. Uwakiriye ku bwanje gafata neza akana ni jewe wafashe neza, kuko ako kana niwe kamenyesha, ako kana niwe kamenyesha. Ese nanje, ese natwe twoba utwana tumenyesha uyo mwana w'Imana yaje kwigira umwana kugira ngo tubere data abana beza batari bigaba. Urakaza Mukama Yesu.